Bonjour les amis, muraho mumeze neza, ni Pamela kandi kuri Pam Channel TV. Pamela Irene irakoze, ndabahaye kaze kuri Pam Channel TV, ndabahaye kaze bakunzi bo kukayi. Nizere ko mumeze neza kora nivyo nama nifuza igihe cyose. N'ubu rero abantu benshi bagumye banyandikira basaba ngo mugarukane vuga ibi no musire numvise nkobyihangane. Hari ikiganiro twakoranye n'umuntu mwakunze cyane yitwa Fara igihe ariko aratemwanya ibyamushikiye, asigura ibyamushikiye mu rugo. Hama abantu barambwira ati dushaka umuntu abidusigurira rero ataritemwanya, akabidusigurira neza mu majama nonosoye aho ivyo bintu biva. Alors ndi kumwe rero n'umutumire, wa mutumire mwamutumire yadusiga tumeze ngo kuri Saint Valentin, akaba ari tayari turi kumwe ngaha. Ndasabye akabroshete shira hasi, agafana koko sinovuga ka oranje ngo kari kabuze, ndabizi ugafitiye akanyota nanje ni complice. Shira hasi amatwubange, hari ikigira kibereza mi atutsi. Reka nakire umutumire wanje ariho mwasavye, akaba ari Benny Sexologue, yongera yakigwe muri Pam Channel TV. Arasitse rero fasha kumwakira. Kamera inzu nini cyane. Ndabukiriza abakunzi banje bo kukaye. Bonjour, bonsoir, mwese bakoze cyane. Yambwiye amakommentaire no munsi sinenda bizi mugabo twese dufashanye nakodi. Yego vraiment nibaze ko munkunze agira uho ntiyazanye imvuga itike bamazi, yazanye ikibando. Pamela yemeje yuko ma emission ubu ni gufasha ingozi igihugu gira dutera imbere. Wow. C'est un peu ça, merci bien. Ndakwiyakirire Shabene. Voilà. Alors bakunzi bo kukayi rero, Benny jewe namaze nk'umugwatiriza, sinzi ko no banda bivuze neza, namucakiye kubera asigara mu diaspora. Rero je nashobora kunjana ngaha ibintu bimwe tutabivuze, ngira hari ibintu mwagiye murabona uko imyaka yari yaheze siko bikimeze ubu hari ingorane nyinshi cyane mu ngo tugenda tubona, kandi bikanatera n'ubwoba n'abantu kwiyangaje kuja mu byingo kubera ibigenda biraba abantu babana iminsi mikeya, iminsi nk'isomene cyangwa ukwezi kanzumva bahebanye tutazi ivyari vyo. Hama mu Kirundi barabivuga neza, uja gukira ingwara arayirata. No musi rero tugiye kuganira kuri ico kintu citwa ihohoterwa mu rugo, mu bwenge canke ku mubiri canke mu majambo canke mu butunzi, ico bise mu Gifaransa les violences conjugales. Yego. Benny Jessinzi mugabo ngira nawe wavuye ngaho maze kubibona ivyo bintu. Yego twabikuriyemo twarayibonye, ni ibintu vyamyeho bitanazwi ko ari les violences kuva kuri basokuru bacu, kuva kuri les générations, ni ibintu vyamyeho. Unye ingo zubu ziratandukana cyane, kamenga umuntu aromotse kandi usubiye no kumubwira ikintu cyamahiyaje akubwira ati écoute, ahubwo nawe uri kurangira menace. Je sinzi violence kurangira nawe iyindi forme kungene yitwa. Ndeka ndafise bagage kwiriye y'ibyerekeye impanuro, sinkeneye no gusubira kuvyumva. Donc hasigaye hari ibyo bintu itandukana mu rugo rifatiye kwihohoterwa, ariyo twise maze kumbabarira tuvyite mu Gifaransa kubera niho byoroshe. Yego nacu ndagufasha mu Kirundi c'est mieux. Yego les violences conjugales, les violences émotionnelles, les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques n'amasorte turaza kurangire tuvugamo imwe nkunda gwa karorero. Icari kiro kera gitandukanye n'ivyo mbere ko tuvuga izo violence nuko kera hari ibanga, kera abantu barahora, kera hariyo capacité y'ibanga abantu bari bafise, ubunye yatakaye mugabo ntawe ugira ibanga kwikara ariko riramuturira. Uravyumva urakoma induru ugira ari gukize barizimye, uravyumva ugasanga nuko mbe naco gituma bagiye abantu usanga bakwimira rero donature mu buzima bwabo bakapame, naho afatwa nabi mu rugo, naho afatwa nabi muri relation. Turi kwifata gusa kuri mariage, abari marié n'ari ma relation amoureuse, hari ama violence abamwo kandi ataragira na mariage. Urumva aho ni grave, urumva ivyo vyabaye bama bakubitanye muri boîte canke mu bubare, usanga arabukubita canke aragiye kwinize ataranamurongora. Abo baba biborerewe ariko nta bwenge. Ari n'ababigirana ubwenge, uravyumva. Alors ikindi naco nibaza kiriho
ari abantu usanga de nature bakumira batazi ko exterioriza nama depression acaba nejo uzokumva umuntu yari yahuye cyangwa umuntu wasigaye asara ngo asigenda mwibarabara yarambuye impuzu kubera iki yarabibitse gose uno munsi mbere kugira bishike hiyo ku bantu bakanye hariyo n'umuntu kubera kubika cyane kubika atavuga usanga atangiye kudevelopa ama insensibilité émotionnelle no kuvuga ukudashuhira ukutaryohererwa mu rukundo uyo muntu ama insensibilité physique kuva niyamukozeko niyamuyambiriye niyamukoze agize iki ntaryoherwe urabibona kubera iki yarabitse ivyo amukorera binyuze gushika naho bishika no kuburiri ugasanga umuntu nakiri plus impliqué plus appliqué uravyumva novuga nakibishuhiye urabibona nakibishuhiye nakibishaka ugasanga umuntu kubera uko kuntu tuntu twose yagiye arabika uwo babakanye ashobora kuba ari umugabo cyangwa ari umugore uravyumva utwo tuntu yagiye arabika gapame ugasanga dusigaye dutanga n'ubuzima yoryoherewemwo igacika geonome donc démoniaque ugasanga nuko alors rero naza yuko uno munsi l'émission c'était un peu de fasha abantu babanze bamenye ngwayehe mbega n'ubuhe bwoko bw'ama violence hamwe wese aza kuraba emission avuga ati finalement jewe nibaza kwijya mara ndayigira ntabizi urabibona kuko iyo ugize ingeso ya viol ugumuhotera uwundi utabizi usanga nawe nebimuremera ejo ugasanga wagiye no kuri type ya kabiri ya violence kweri ya mbere utigeze umenya ko ari violence ugira uratomboye alors ico rero nico cyambere kiriyo nk'ubu cyambere ari cyo bitera violence psycho-émotionnelle mu Kirundi ukiri ngaho Bene ndashaka ko abantu baza kubyumva ngira mwabyumvise muri introduction nashaka mu gutangura abanze atubwire kugira tugende neza idonido ubwoko bw'ama bwo guhohoterwa cyangwa novuga les types de violence conjugale cyangwa les formes de violence conjugale nizahe bon iya mbere hariyo iyo bita les violences psycho-émotionnelles ni kuvuga uguhohoterwa bifatiye ku bwenge no mu bishobisho biratomoye bwa kabiri arico bita les violences physiques uguhohoterwa bihagaze ku mubiri ya gatatu ariyo bita les violences sexuelles ni kuvuga uguhohoterwa bifatiye ku gitsina ya kane ni les violences économiques uguhohoterwa bifatiye ku mahera. Alors iya mbere uguhohoterwa psycho-émotionnel ngaho ntakuvangiye bega kubwira umuntu nabi kumutuka uri gipfuri tout à fait nico biri muri ubwo bwoko bwa mbere bwo guhohoterwa nacu nzovamwo mbewe ngaho mu bandi bagabo uri umugabo wewe urabona gucyanye urabona uri imbwa wewe dukasoroka mutuka iyo ni c'est violer même sa crédibilité d'homme ou d'être une femme, sa valeur d'être homme ou une femme. Iteka ryiwe voilà weje guhohotera iteka ryiwe ivyo rero mu bantu bubatse rero by'amavyabaye ivyo n'abakundana abaserateri akunda ugasanga batukanye muri ivyo bintu ugasanga nuko kenshi umuntu mututse ngo nacuzovamo umuntu yimbwa ngo canke ngo nacumaze urayibona c'est discriminatif uravyumva usanga ari umuntu wagize izo ni violence ziharigaze kuri identité y'umuntu kuri karangamuntu kiwe kwiteka ryiwe unuzeya hama agacaba n'ama violence émotionnelle kuvuga ihohoterwa rifatiye ku rukundo kubishobisho kubisharara urabibona kugashuhe ugasanga umuntu hari ibikorwa akora agushavuza bituma wumva ko hariyo différence kuba déçu kuba blessé urabibona et kuba déprimé urumva c'est tout à fait différent. Déception ni twa tuntu tugushavuza yangezo zitange kugushavuza urabibona ntuzosubire okay ndabihevye kwa vyanshavuje okay. Blessure ni yangeso akora igukomeretsa hamwe umva umengo ibintu byose ugira ubiheba ahubwo aho wakomeretse urabibona ngira no moke ndagiye wakomeretse hagacazire kuba déprimé kumva yuko usigaye baho abantu mengo uri igiti urabibona mengo uri igiti ko bimeze ko sensible mbere kumva mengo nasohoka none ngamu gisagara ariyo n'abantu bubatsi batisokoza ngamu gisagara abantu bubatsi bambara agashati katagoroye ngamu gisagara hariyo n'abakore ba prefera kuja muri salon no kwikura make up bahevye a prefera kuja kwimosha maringi nguko wanje
atari uko abikunda. Ngaha mu gisagara hari abagabo n'isose canke bitobotse canke ugasanga n'agapantaro nikagize kuyinga rero kubera kandi yubatse afise umugore ni kuyinga rero kuyinga. Cyo cya kabiri. Cya gatatu nuko hariho abantu emotionnellement burya kutabwira umuntu kumukunda, c'est une tendance vers une violence émotionnelle. Subiramo ako kantu. Kutabwira umuntu kumukunda, c'est une tendance de violence émotionnelle. Parce que tu es en train de violer ses droits. Arafite ses droits, plein de droits yuko umubwira iyo je t'aime kuko niyi warayikeneye. Iyo uyimwimye ubu violer ses droits émotionnels. Mugabo bibiri yivuga yuko ari twe abagore bakunda kumva ko mutubwira ko mudukunda mwege mushaka kubakwa. Langage yo kubwira umuntu ko mukunda ni nyinshi. Ishobora kuba mu bikorwa, ishobora kuba no mu mvugo. Biratomowe hari n'utaronka yitwa twose. Wocu mwita gutega pame. Zero muziringe. C'est ça. Et c'est ça. None umuntu yubatse amvuga ku mugabo no ku mugore bose siniko ndavugira bamwe. Umuntu yubatse bubakanye mubanye nta jotema kubwira nta nibikorwa by'urukunda gukorera wewe uyo sinda collectif cyangwa cooperative. Ewe tuvugisha kuri none nuronke joteme mu jambo nuronke na joteme mu bikorwa hari violence irenziyo. Hagaca la violence physique. Violence physique oya no amawashi. Unye hasigaye huzuye abagore asigagira amakarate ngaha. Oya ntibagira amakarate kugira baje kugira amawashi. Ntawize. Oya be. Ntawize. Uno musa asigayeyo gukubitana. Hari n'ama violence yo gukubitana ahagaze ugasanga umugore arakubiswe ikofe. Denko. Je nama nabwiye abantu. Abagore fait attention arigiye mu violé kuko namwe mu violé physiquement uko mwatangiye violence verbale. Nkunda bakarorero gapame. Ndabakarorero gasanzwe. Hari n'abagabo batazi ku exprima. Bari timide. Kandi arazi ko yakoze ikosa mugabo ntazi ku exprima. Namwe abagore ni style icara banza wicare tubivuge urabona nabo none yo murundi ntazi ku exprima. Ngo wari waravutse bigemye ngo sinenera kubwiye ngo mbege byatangiye ryari ukatusangura kubiswe recto verso kubera iki wamurengeye ku majambo. Je nama nabwiye abagore ngo je mugabo wanje ngo ndamubwiye twicare ngo tuvuge ikibazo dufise je nyine byo nkorera bimbabaza wagaca genda kujya mu kabare ngo gaca mwepa ngo je simba considérer ndamyani nagira mesoke. S'il y a une voix qui peut convaincre un homme, c'est la voix de sa conscience au lieu du bruit que tu peux mettre devant lui. S'il y a une voix qui peut convaincre un mari, c'est la voix de sa conscience au lieu des bruits que tu fais murugo. Kuko la voix de la conscience imuvugisha bukebuke. La voix de la conscience imwereka tous les paramètres. Mais toi urikura mujuja, ukura mutuka, urikumubwira umuhagaze hejuru. Udugijijwe hejuru. Numva kucukubitwa. Mbabarire Beni kenshi yo bavuze ngo les formes de violence conjugale canke tutangwe kuvuga ngo les violences conjugales kenshi abagore ucumengo nitwece tuzi imbere. Kenshi mu rugo kenshi umengo nitwe urumva batwasosiye na faiblesse uco wumva ni abagore bakubitwa n'abagore bababaye mbe hajya abagabo nta bintu tubakorera abagabo bo ntibababara. Est-ce que abagabo bo ntibasubisa amantuze ama violence conjugale? Je ndashaka tukivuge twese twumve apana vya bindi byo guhengamira. Shaka twese tuvuga abagabo bamenye jewe umukenyezi ndiko ndumviriza nze kumva ati bwa bundi kini nakigira nzoba ndiko nagira ama violence conjugale ku mugabo wanje. Umugabo nawe niyumviriza kino kiganiro akavuga ati bwa bundi bi inye ndiko ndabikora ni violence conjugale mandi ko nagira umugore. Voilà nivyo nashaka kuvuga. Okay. Donc c'était très important kubera bose barafise umutima kandi barakomereka, c'est vrai. Kenshi abagabo no bavuga yuko ari byo biboneka ko ari bakubita abagore. Mais no musi rero n'abagore bakubita abagabo. Uno byumva uno musi yarema kamenshi usanga bana bica d'ailleurs abagabo bakica abagore canka abagore bakica umugabo wiwe. Hari amakayama yavuzwe mu makuru twumvise mu ma province amwame. Alors nukuvuga yuko rero kenshi bavyatangwe muri utwo tuntu duto. Urabibona umugabo kenshi aba violé muri contexte imwe ya mbere imwe psycho-émotionnelle. Umugore yamututse nacumaze muri iyi nzu mbega ubibura kuri umugabo iyo hagaze mu bandi bantu urabibona umugabo aba
akubitwa inkoni yo mu bwenge no muri credibilité yiwe. Les violences physiques naho novuga ko zo ziri développer beaucoup plus chez les femmes niyo ziboneka mu ngene bakubitwa n'ingene bagize iki tusa. Nuvuga yuko bose barabaviole gusa umwe wese ahotegwa kuri kimwe cyaje ku kindi. Urabibona niba bose bagirinzeye. Alors agindi naco kiriho hari ico bita violer les droits ndagufiseko. Urabibona nk'uvuze uti twashwanye mu mategeko ratsko vyanditswe n'abasubira ko kibuzwa kuyima uwo mwakanye. Peu importe ivyo baye. Iyo mwimye rero uba uwejeje guhotera uburenganzira bwiwe afise kuri wewe. Biratomoye peu importe mwapfuye ugasanga nivyo. Ahasigaye nawe ikindi naco kenshi hariyo violence ihagaze ku mubiri mu guha ibikorwa vyinshi wo mwubakanye wewe wiraramiye. Umubiri wiwe uraruha. Uragira amashoke arakomereka azoye ku mwana amose yateke yoza ivyombo akubure akorope agira iki ari umwe. Iyo ni violence physique. Wowe wicaye urumva iyo ni yindi naho ihagaze beaucoup plus nukungene uzosanga harya iyo umuntu aguhoteye nuko nawe aba yarahohotewe ahataze. Celui qui viole ou celle qui viole est déjà violé. Kuko je nashingaye n'acte yo gukubita cyangwa gutuka umuntu niko quelque part na jewe nabaye viole. Ngize acte yo kukuviola nuko na je nabaye viole quelque part. Umugore nimba yo tuka umugabo nuko umugabo yakoze ikintu camubabaje nawe quelque part. Umugabo nimba yo kubita umugore nuko umugore ashobora ko yakoze ikintu agize nuzeya. Hari yindi type de cause ishobora kuyagaze kuri iyo ugasanga kenshi hari umuntu akubita umugore bivanye kujya twese abavye bacu ari référence. Hajya nimba ari abantu ba mbere les références conjugaux dufise twebwe n'abavyeyi bacu. Hari abatipe rero bakubita umugore kubera yayibonye kuri se wiwe ko ariko yakubita mama wiwe agacabona ko ideale yo kubeshaho umugore nuko mutwiyika uratoka sanga afise nibwo bugabo afise comportement de projection. Gahebuza kandi kuri ayo ma violence arashobora no kubava mu runganwe ushatse kuvuga amagroupe y'abantu mugendana hajya mu bare hajya mu quartier hajya mu makomine urabona hajya umugore utamutabiye kofe ntazokwemera kuri umugabo utunumwe n'utwo urabona utunumwe n'utwo gasanga nuko gahebuza rero gakomeye kandi iyo umugabo akubise umugore cyangwa umugore akubise umugabo deja no muriwe abahejeje kwiviola abahejeje ni autoviolence kubera au fond umutwe wiwe esprit yiwe ubwenge bwiwe umutima wiwe de nature ntiyari umuntu ari viola donc arajeje no kuviola son esprit d'être un homme crédible une femme crédible. Ajya maboko ugiye kumukubitisha urasigarana ishoke ukuboko au fond ni kwari gukeneye ko kugwana kandi ntorongoranye ugira amaboko yawe agwane warongoye kugira amaboko yawe yubake. Uno musi urakubise umuntu ejo ku kazi tunge kumva amashoke ngaha kubera umukubise tu as violé même temps hama gacaza na accusation de la conscience. Abandi nabwiye abantu jewe hajya la conscience c'est le vrai tribunal de l'homme nta n'umu avocat ikeneye hari umuntu abesha conscience Razo kubeshe papa nta umuntu abesha conscience hajya wakubise umugore mu nzu mu kukazi buke bwawe urasanta amakonyaje urasanta déjà toi-même tu t'es violé ayo ni physique émotionnel ama accusation acaza urabibona pena bigize gute bivyagenze gute gatsanga canke bitiyakije ucubaga koko urabibona déjà kubaga koko tu as dénaturé ton aspect ku muntu wawe violé uburaga koko waruru umuntu ugasanga nuko hari abantu mbere bishika kure hari n'abantu bagira ama violence turaza kivuga ama violence sexuelle hari abantu babitwa amasochike n'abantu bumva du plaisir sexuel en faisant du mal ni uzobona abantu bagwiriye baviola uribona tellement un acte de viol kuri we sexuel ni muhakanya muneza cyo gasanga n'umuntu yamaze kuja muri tendance masochike aramenyereye gukubita umuntu nukumva ko yo muhoza sexuellement ngo harya ngo kubisa umugore ngo umuhoreza mu buriri oro iyo ni force iyo ni comportement attitude gize alors nuvuga yuko umasochike n'umuntu agira huje n'umuntu ashobora gushika imaze kwa sévère n'umuntu ashobora no kwitabura n'imbugita bwakumva umengo araryohewe sexuellement. Hariho rero n'iyindi tendance iri uno munsi
il y a les violences économiques, financières. Urabyumva izo rero n'ibara nagenda amenyesha zitubwiye muntu uzokoresha ifaranga ryo mu muryango ku kintu mutumvikanye n'uwo mubakanye weje kuviola votre vie financière. Claire gahebuzaho gazana ngo urumva ndazi jewe ndazi amakaho gazaho umugabo ngo agiye kugira akado umugore acamugura nk'imodoka 50 miliyo agaca yimuha par surprise umugabo ati none aya mahera yampa sine kuyakoza ikindi. Oya niyo ni violence. Umuntu yikokoye yakuguriye ako kamodoka wa mahera yo yama. Afet ni violence yagaze kure. Ibaze umuntu yagaze gatapa. Urazi iyo violence yagaze. Nuko wayakuye kiretse wayakuye ahandi hantu ntazi. Bwara mahera warutiye muco dusangiye. Surprise none baraganira. Indra gato utangiriye ko consentement. Uweje kuviola make. None be aha jengira ndakugurire kado cenda kubwira ngo burya rero ngo nashaka kugugurira kado ngo ndokure haje ahubwo ari surprise ndayikugirira hama rero nkaca ndakubwira afete pour éviter ça afete violence ni iki wakoze ikintu jewe nta afete ni gute funga ati chérie je ndashaka kuzogira surprise ivuye ku mahera yacu sindakubwira surprise yariyo jewe me ibi yapfuye vraiment kuko surprise utazi ryari ni iki uzokorerwa igoma surprise. Ndazi n'amakouple ya ashwana kubera kuja kugura ama parcelle no kubaka amazu batahanura batabiganiriye. C'est ça. Ego. C'est ça. Ico kirumva. Ziruzuye pame. Bagacatangura gutukana. Nukuvuga ko iyo acte irashobora gukoza. Kandi yari ciza mugabo ntiwamuhanuje. Afite le problème naho yagaze. Cengi ntiwamubwiye. Donc atsanga nuko. Hari udukomportement naturel tudeseva umuntu abantu basaba kikigongwe nabi. Urabibona? Dunda gwa karorero. Ugasanga umugabo arakunda nka foot. Akaro gasanzwe. Yaba mu kabare ataha 1h 2h du matin ari kuri Messi na Cristiano. Umugore ari wenyene muhira. Urabibona? Alors je nabwiye abagabo ntuzoza usaba ikigongwe ngo urumva ngo pardon ngo natwawe n'umupira kuko nahige yejo uzosubiramo. Par contre saba ikigongwe kubera uyo muntu yababaye. Pa kubera wagiye kura umupira kubera yababaye nuko kuntu wagiye kura umupira wamusize wenyene. Urabibona kuko uyo mupira nturukura wuheba. Saba ikigongwe ko yabaye muri uyo mwanya hama mu kuvuga yuko uhindura ico kintu uzovuga ati basi iyo henike naranyura kuri comptoir unzura umupira muhira dusangire na madame. Nagukuye ku mupira agukuye kuri iyo ngeso yo kumusiga wenyene. Donc il faut vraiment traza kubishika ko peut-être muri thérapie. Aho les violences financières zihagaze mu kungene amahera yose utwara ku mihabara uwejeje kuviola financièrement l'économie du foyer. Amahera yose ujana en dehors du bien-être familial uweje kuviola uweje guhohotera ubuzima bw'ubutunzi bw'umuryango. Abarundi vraiment kugira dukire vraiment tubwizanye ukuri et c'est du vol qualifié bishoboka gahebuzaho rero urumva ho rero gahebuzaho non seulement uravioye économiquement hama n'uyo mwana w'umuhanzi w'umukobwa canke w'umuhungu ugiye guha amahera ugiye kuviola son esprit conjugal kubera iki ugira umushire kuri fréquence y'umumariye atari marié. Sinzi ko bitahura icyo cyitira sidagitaho umushize kuri fréquence y'umumahera aho rero bigeze kure ufasha amahera imigigwa ugasanga je umugabo ngiye kukana kaka secondaire cyangwa université cyo wakademu urabona canke wakademu ugiye kukipapa kikimanya urabibona kigwaya amahera menshi urabibona nukuvuga yuko agwaya amahera wewe no mu buzima bwawe utaragira kwikorera iyo ni viole économique gute kubera ndahejeje kwamvayisa n'amahera agutesha ubwenge de crédibilité yo kumva ko resiste à mes demandes. None we nimba ukora tubasamire ku kwezi ukazona umuntu aguhaye 1,10,000 n'igiko wamwankira utari bwazibone kuvuvuka reka Pamela kandi mu ngeso mbi atari n'akazi keza basi uvuga uti ni kintu ciza mu ngeso nkiyo ni viole économique tu as violé nous reka viole économique yagaze tu as dévalisé le compte uravyumva hanyuma ayo mahera ugiye kuyamvayisa ku muntu kuva vuka atarayakorako kugira ushike yateye pension. None bishika kure Pame bishika kure
tuvuga ukuri kugira abantu bakire tukimena igihute communauté burundaise nizopfa yarakize aussi longtemps que ivyo tuko turavuga bitafashije umuntu ni clair aho ni kubagaca ku bagore mbe iyi yoyo sinzi ko ari forme yo kubaha ntavyonzi kenshi ngo bikunze kuba ku bagore nivyo numvise amakatwumvise umugore akava guhembwa hanyuma akaca azanira amahera umugabo wiwe ngoya utegereza kuyashira ngahi wanje urumva ngo hageze ico ukenera ngo nije nzoza ndaguha ntihagire n'ijana asigarana ivyo iyo si forme de violence conjugale bien sûr économique ça veut dire wewe urumva ni violence financière yamaze kubitahura urabona ukuntu mengo iyi matière mengo iragumye ni kubera abantu bari bamenyereye kuvyumva uribona mais il faut qu'il y a des partout wa mugore ndakivuze ndagisubiyemwo mwizina ry'iteka ry'umuntu kwizina ry'iteka ry'umupfasoni no kwizina ry'iteka ry'iterambere y'umuryango gukora amahero kore yose ugacurabwa itegeko uteza kuyaha umugabo wawe atana umugambi w'umuryango yakoresha ari kuja kuyarya gusa warahohotewe tabaza ahubwo bakunzi bo kukayi antuka Beni arashoboye guca ku mayange ayo ma forme de violence conjugale atanu jewe kameme nagerageje gutahura mu gihe bibaye uko arabonye ko ariko arahohoterwa arakora kandi ahembwa neza ikintu kamubwira ati nije nzuhora ndayaguha none bibaye quel comportement yo kwifata gute agire gute atabaze gute urumvaga pame icambere ajya violence économique uko uguhoterwa mu vyerekeye ubutunzi umuntu abahohote n'iterambere dufatanye financière et développement tugifatanye mwe umuntu avuga ati amare yose uzurazana kuri jewe iyo abafrenye meme n'iterambere ryawe uravyumva cyo ni cambere ica kabiri rindi violence économique ugupfungira mu nzu utaza gukora tujeje kuba mu nzu no kuvyara nije nzokubeshaho wawe tufye meme ses capacités de se développer iyo ni plus qu'une violence économique hano n'umugano ubivuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze urabona ugasanga nuko je nama navutse akagufungira kandi warize waragize gute jewe nama nabwiye abantu uwo mubakanye siko numukonjo wawe ngo si imana yawe kandi uwo mubakanye by'ukuri agufasha gushika kuca imana yaguhamagariye enompa kwa kwetufa mu nzu sindi pasteur mwana gacishije twandanye mu gihe bibaye rero rega umufasha ni ndagufashe ku gutera imbere selon tes capacités tétano nenda kubwene unuzopfa usuye kuva mu nzu hari violence rushiyo kandi biriho ngaha muri community wacu biruzuye amakariho yo kwitabariza gute juridiquement parle umuntu wese ararikuriwe mu bwirirwa shingiro ryo gukora kiteza imbere aussi longtemps que umugabo akugize bikuruhishije cyangwa umugore akupfunze uritwara mu butungane baragutunganiriza cyo ni cambere cya kabiri imbere gusha mu butungane hamagara umuryango nagenda abwira kanyumba guhezako abagore n'abagabo mwese bunyi bujumbura bose basohoka mu bare buzimvye dayer barananganya n'ibitigiri wanashaka alors nagenda abwira ikintu kimwe uraharura facture uriya ku kwezi mu bantu musoreranira mu bare uharure na facture uriha kuri ration no kubeshaho neza abantu uzombwira nini yariyo ni uzocubona à quel degré tu as violé les finances de la famille. Ako kantu mana nako kwiga violence zihagaze ku buriri nico bita violence sexuelle gote bawujanye ntaco ndakivuga ko kinini yakubera ni kinini cyane uragicisha ku mayange ku mvugo y'ikirundi biratomoye ku mvugo y'ikirundi nagira ndayivuge ndabisubiriyemo muntu wese uzokora amabanga yo kuburiri udateguranye byija mu makategori yo guhotera ku mabanga mpuzabitsina ca kabiri muntu wese uzoza kugira imibonano mpuzabitsina ikibano kiri futu uzoba uhohoteye uwo mwakanye mu mabanga mpuzabitsina hariyo différence ya relation sexuelle na rapport sexuel. Relation sexuelle ni synonyme na relation conjugale amoureuse. Iyo rero relation sexuelle iri médiocre, rapport sexuel va calvaire. Et surtout que un rapport sexuel réussi dépend d'une relation sexuelle de qualité. Dusigurira mu dusigurire. Nukuvuga amabanga yo kuburiri
uburyohe bw'amabanga yo ku buriri bukomoka ku mubano mwiza. Ndakivuze neza? Yego. Aho kiratomoye? Ni kuvuga un rapport sexuel de qualité dépend d'une relation sexuelle. Turabivuga mu Kirundi gusa. Relation sexuelle shatse kuvuga iki? Ba différence. Relation sexuelle ni kuvuga ni les cinq sens twize muri biologie, les 5 sens sexuels. Ni kuvuga ni les sens qui ont un impact direct sur le génital. Ivyo Ni twabyize. kuvuga iki? Nkunda gwa karorero. Hari umuntu ashobora kuraba bivanye n'ungenda kuravye kaba excite canke nicabonye. Ora amaso ari muri 5 sens. None ivyo byose mvuze mu gutegurana amabanga yabubatse mu gutegurana ntibakoresha rezo sasa. Alors kugira abantu babitahure ntibavifatena nabi ntibanyumve na nabi nuko abakunzi banje bo abakunzi bo kukayi kuri cheno nuko ibanga ryo gutegurana rifatiye mu kungene murabana mu maso muvyo twize mu byo twize muri biologie 5 sens nuko mu Kirundi ntazire 5 sens ngene bivuga mu Kirundi urabona donc hariho kungene murabana urabona ukungene muyaga uravyumva ukungene umwumvirizanya biratomoye hama ukungene le toucher koranako birumvikana nukuvuga ko gutegurana hagati y'umugabo n'umugore bihagaze ku ndabo nziza bayaga barabana meza ku ndabo nziza barabana ku majambo meza bayaga kukungene afata umwanya wo kumvirizanya n'ukungene afata umwanya wo gukoranako jewe kuburiri ntibizoryoha turabana ijisho ribi kuburiri bizoryoha tuvugana nabi dutukana kuburiri ntibizoryoha nafise umwanya kukumviriza kuburiri bizoryoha hakugukora ko ndagukubita uravyumva tukuvuga yuko rero les formes de violence ziriho hari umuntu aviola umuntu kuri 5 sens zose hari abantu mu rugo atakironka ijambo ryiza bayaze no bakanya aramasasa hari umuntu mu rugo atakironka n'umwanya wo kumviriza atumvirizwa hari umuntu mu rugo gukorako genre caresse yambi oublier biratomoye hari umuntu mu rugo kuronka bizu yonyene ayeruka akiba fiancé nkeka uribona hari umuntu mu rugo izo 5 sens zose atana kimwe aronkamwo ari mu rugo imagine à quel degré yo bari violé kirabaye karara mana yanje kirabaye karara. Alors muri rero sexuel naho no kivuga peut-être mu biganiro tuzogira dans un cadre iri un peu intime tuzoja en détail mugabo ico rero niko wabimenye muntu uraba wewe rero kuri diagnostic yawe mu rugo rwiwawe uri violé mu niveau psycho-émotionnel wama watutswe uri violé au niveau physique urakubitwa canke urakoreshwa ibirenze uri violé au niveau émotionnel je t'aime nuronka ntani ugira nuze gucyanye canke uraba traumatisé uri violé au niveau financier ubutunzi bwawe urasesagurwa canke urahanuzwa canke nta jambo ugira ku butunzi bwo mu rugo hama sexuellement izo cliché zitanu urazironka wewe canke yamari gufata isuka kuja kurima mutanateguye utwatsi. Okay. Arakivuze neza ukivuze ukiri ngaho nashaka tumenye mbega nitwa twakivuze ko kenshi ahanini kenshi amatati canke iryo hohoterwa kenshi iyo ribaye canke mbega kugira hatangura ayo mahohoterwa kenshi biba byavuye kuki mbega les causes urumva les causes z'ama violence rimwe birashobora kuva mu kunyene umuntu yabayeho mu muryango wiwe urabibona ugasanga n'umuntu yabaye blessé cyane mu muryango abona abavyeyi bimwe bifata biratomoye soit bakubitana canke ugasanga hari nk'umuvyeyi azana bahabara mu nzu urabibona akazana bahabara mu nzu mu mama akamazana abagabo mu nzu canke mu papa azana abagore mu nzu abana bikaba affecta kuyo gaho rero uyo mwana agiye kugira mariage afise izo blessure urumva ko acte de violence agaruka hari umuntu agira ivyo bintu vy'ama violence kubera wenyine yabaye violé akiri muto gukubitwa gukoresha ibikorwa by'inguvu kuba violé sexuellement iki yakuzirana ingwano duhitiyemwo ukubura abantu ukukose zijya zose ugasanga umuntu yaramaze gudevelopa ibintu igitima kumandaza umutima ugasanga nuko ugasanga rero hariho n'uwundi acafata ivyo bintu byose urabibona agize mariage agaca vyinjirana mu rugo nibi rero ucubona by'ingorana abantu baviolana je ndibuka abafiancé nigisha namasaba yuko bagira deliverance
kugira imyaku n'imitongero yose muri kahise ntayinje ibe délivrer kuko ibi bintu by'ubuzima bw'umuntu ce n'est pas la science qui l'a créé c'est Dieu au fond donc c'est lui qui doit délivrer ça katsanga rero nuko les causes rero zirashobora kuba na cause zitajanye na kahise zikaba cause conjugale kuvuga mu rugo ugasanga umuntu yaje mu rugo vraiment ata bintu byo kukubitana afise mugabo kubera inyifato y'uwo bubakanye ingeso agatanguye ukuviolana ku mvugo ukubitana kwimana ibi uribona ugasanga nuko bivanye n'ikibano cabo nyene kimeze rero ribaza yuko hajya kenshi hariho n'umuntu ashobora kugira cause ivanye na influence du groupe uribona akumva abandi umugore canke umugabo utamugiriye uko azokwemera gute kuri umugore hewe uramubwira sha canke ukamuduga ko urayibore nawe yamukoze urabona marangaje gahe agaca vyara amagere hari kandi do nature umwe ari mwigenzereza buke buke ibinimeze nutse donc les causes sont multidimensionnelles uribona ni umwe wose ukuraba ati je byavuye iki uno mudashaka kuvuga ko abagenzi babi je dis bien babi barashobora gutuma urugo rutegwa n'amaviolence nagenda babwira umugabo witeka nuzi gukingira umugore wiwe umugore witeka nuzi gufata neza umugabo n'amaverbe atandukanye gukingira no kugira iki no gufata neza voici les deux voies thérapeutiques à toute forme de violence voici les deux voies thérapeutiques wa mugabo menya gukingira umutima w'umugore umugore wese akeneye protection hama wa mugore menya gufata neza umugabo akeneye gufatwa neza umugabo nakare ukingira ineza ikuzira mu buzima umugabo azofatwa neza n'umugore azokingirwa au revoir les violences umugabo azoca bugufi gusaba ikigongwe n'umugore azogitanga c'est fini les violences umugore azoca bugufi agasaba ikigongwe n'umugabo akakimuha c'est fini la nouvelle vie nta kintu kiryosha amabanga yo kubura iyo mwagize reconciliation Chris ziduhe naho ngejeje tugire Kristo bakunzi bo kukayi rero Beni rero sinzi ko mwamumvise agira ko nk'umujyi w'igisahira avuze ngo ahejeje sinzi ko mwamvimvise ko arangije aha twese tuba twumiwe ahejeje avuga ati uko niko mu gihe rero umuntu amaze kuviva imwe muri izo violence conjugale ingene yo vyitwaramo hama akanaha n'impanuro kuri uwo muntu wese atarazibamo ingene yo vyitwaramo niko ahejeje avuga nimba utakumvise subiza gira pause usubiza inyuma gatoya umunota umwe azoba ariko arabivuga siko Gabeni yego cyane nibaze ko mwamubyumvise bakunzi bo kukayihama ikindi naco no musisina namuhaye akayi na namuteguye akandi kantu abaye verite reconciliation nibatumbuza Imana vraiment kuko wari utubwiye awe murakoze cyane awe bakunzi bo kukayi rero aha niho dusozera ikiganiro cacu ibyose yabivuze amaforme de violence conjugale yavuze nangahe bigenda gute mbega umuntu amaze kushikirwa n'ibyo bintu yo bigenza gute aha niho ikiganiro cacu gihereye mwavyumvise yabivuze byose hanyuma uza kugira ikibazo azarasubira inyuma agira pause asubira inyuma akumviriza shikashira ko volume akumviriza neza uza gucanganikirwa ntiyidoge oya murazi ko dukorana mu rukundo wandike question yawe uvuga ati jewe ari kintu ntasobanukiwe numva umengo arandenganije iki niki bimeze gute mu byandike hasi bakunzi bo kukayi naha duhereje ikiganiro cacu kandi tubashimire kuba mwadukurikiranye shimire Beni sexologue nongeye gufata mu mashati akanyemerera nshimire kandi n'umugi wa twubake uguma umundungikira nda telefone bakitaba ni sawa gose ubahwe aho uri hama naho ubutaha peace and love